Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya abene igihugu hari amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndabahe ikaze kuri mwe mwese wumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndakubwira ukuri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane, ni nyuma yuko umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu c'u Burundi ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo. Ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, tukabandanya tuyatosorerwa n'abahinga mu vyerekeranye no gutoza amakuru mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone canke subscribe bivanye naho uherereye nshuti munywanyi wacu wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure ijisho ry'umwene igihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu turonse amakuru akomeye cyane turonkejwe n'umujenerali akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Inama iteye ubwoba yabaye giturumbuka nyuma yuko General Prime Niyongabo yari yateguye umugambo ukomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ingingo yo kumutembagaza irahejeje gushika. Amakuru akomeye cyane turonse aka kanya turabashitsa ko mu buryo bw'idonido kubijanye n'uyu mugambi biriko mu nyuma zuko twabarungikiye amakuru akomeye cyane ko General Prime Niyongabo Gervendira ko buca batazira ndakugarika. Kuri ubu ngubu nandabira bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ya nama twababwiye mu makuru yacu yaheze ibintu birahejeje gukomera cyane. Ingingo nkuru zafatiwemwo turaza kuzigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu Burundi. Biriko mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icobera Major Evariste Ndayishimiye abaryango biwe barashobora guhura n'akaga. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turabandanya tuyabatosorera tuyabashitse ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ingingo turi buze kugaruka ko zijanye umugambi wo gukurako intwaro y'umukazo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu biriko mu nyuma zuko kuri ubu ngubu abasirikare bahejeje gutoroka igisoda c'u Burundi. Mu makuru tubandanya mu gutohoza mu begereye iyo dosiye baratangaza ko igisirikare c'u Burundi gihejeje kuba gitoroka inkambi kirimwo. Biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane ari uko abasirikare kuri ubu ngubu hatorotse abasirikare bashika babiri nyuma yuko bari bagiye kurungikwa muri Kongo. Ivyo vyose biri mu ngingo zikomakomeye cyane General Prime Niyongabo ahejeje gutorera inyishu nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye ariko aribonekezwa mu mariganya akomeye cyane ariko arakorerwa abana b'u Burundi. Kuri ubu ngubu umuvyeyi ntiyemerewe ntarekuriwe kuba yavuga ibiriko biraba ku baryango biwe nyuma yuko abasirikare bacu b'u Burundi bariko bararungikwa mu mabariko arabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero imyidogo n'imigumuko yo bigira itangure nyuma yuko ategerezwa kuba hafatwa ingingo ikomeye cyane mu bushikiranganje muri Eta Majoro no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane. General Prime Niyongabo afashe ingingo karundura. Biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ariko Gervendira ko buca nawe yabigiyemwo. Vyose amakuru adushikiye ndabira mwarumvirije ko yari gushika mu gihugu c'u Burundi igenekerezo rya 13 Munyonyi umwaka wa 2023. None yagarutse giturumbuka nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gukurako intwaro y'umukazo mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi karama hano ateye ubwoba.
turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ajanye n'urubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu nyuma yuko yagirijwe ivyaha bitandukanye navyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane. Reka tuyatangurire ku makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi, nanone turaza kugaruka kuri amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ngubu rero Kayanza abantu batanu bakekwa ko ari abasuma bagirizwa kwicwa umuntu barapfunzwe nyuma yuko abagabo batanu bagerezwa kwica umuntu yatowe ikiziga mu mirima yiwe mu musozi watinga muri komine n'intara ya Kayanza buraruko bw'u Burundi barahagaritswe. Ubu bakaba bapfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi mu ntara ya Kayanza nk'uko bivugwa n'abapolisi. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira babibonye bavuga ko ikiziga ca Pierre Nzeyimana w'imyaka 41 towe mu mirima yiwe nanone ku musozi watinga nk'uko Nzeyimana yari yaraririye yarafashe imbere umusumu umwe amuca ibikonjo akoresheje umupanga. Abandi basuma mu nyuma baciye baza gutabara mugenzi wabo baciye bica uwo nyene nyir'umurima. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nk'uko bivugwa na bene igihugu baturaniye tinga. Amakuru nuko igipolisi co mu Kayanza kivuga ko abagizi ba nabi kuri ubu ngubu batanu baciye bahagarika uwundi arahunga. Iyo bayahungiye turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu Burundi. Abo batanu bahagaritswe ubu mu gasho ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Kayanza muri santere wa komine nawe nyene amenyesha ko ububisha nk'ubwo butari bwamenyekane. Amakuru akomeye cyane nuko ahamagara abene igihugu kwama barya akara abarongozi igihe cose nyuma yuko hayibonekeje ibi vyose canke hakibonekeza uwuteye amakenga. Niko uwo muyobozi asaba abene igihugu ko baje barya akara abarongozi bari muri iyo komine nyene. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi biriko mu nyuma zuko kuri ubu ngubu duhejeje kuronka amakuru mabi cyane ku bavyeyi bigorewe. Biriko mu nyuma zuko abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu bahejeje kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uko tubandanya kubikora kamatozi ibintu birahejeje gukomera cyane. Imyidogo mu bene gihugu irashitse nyuma yuko ukwihanganira ibi vyose vyadushikiye ibiziga bishikanwa mu gihugu c'u Burundi kumvo z'umukuru w'igihugu nyene Cubera Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bihangange bimushigikiye mu ntwaro mbi. Ariko nanone amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko hari umujenerali akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo yobahejeje gukura ibi vyose mu gihe we adashigikiye aya mabi ariko arakorwa. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. Uwiyita ko ari umuvyeyi niwe musuma. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ibi vyose bibaye nyuma y'inama kaminuza yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Iyindi nama yabereye muri Etat Major kuri ubu ngwinzirika irasha amakuru tubandanya mu gutohoza. Biravuga ko ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi nkuko tubirungikirwa n'umusirikare akomeye cyane, umujenerali akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu atashigikiye intwaro mbi y'umukuru w'igihugu n'ibindi bihanganye vyibonekeza mu mabi atandukanye. Biriko mu nyuma zuko abasirikare batatu bo mu inkambi y'112 kuri ubu ngubu yo mu Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi baratorotse mu ntango y'uyu munsi. Nkuko ibintu bitangura bidushikira kuri ubu ngubu yari mu gihe bari mu nzira berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe mu basirikare bavuga ko bafise ubwoba bwo kurungikwa ku butaka bwa RDC. Abarongoye iyo kambi bahisemo kutagira ico bashikirije kwitoroka ry'abo basirikare. Abasirikare batari munsi ya batatu bo mu kambi ya Cibitoke bari mu nzira berekeza mu burere bwa RDC baratorotse bahitamwo
kugaruka mu gihugu cabo cabibarutse c'u Burundi mu gihe bari bamaze gushika mu gice ca Sanke muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira ku bw'amasoko yacu abo basirikare baciye basubira mu inkambi batwarwamwo mu Cibitoke, baciye bahagarika ubwo nyene bajanwa i Bujumbura. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira nuko bashikanywe i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi aho bapfungiwe. Ubu niko bivugwa n'isoko ritashimye kwidondora ibintu vyose, turaza kugaruka tubibashitsa ko mu makuru yacu akomeye cane. Ibi vyose birateye General Prime Niyongabo agashavu, biriko mu nyuma zuko izi dosiye zose zafashwe hari abategetsi b'u Burundi batabishigikiye. Ariko nanone amakuru akomeye cane iryo soko nyene ritomora ko ubuzima bw'abo basirikare bugeramiwe nyuma yuko bivuye ku bitigiri vyinshi vy'abatoroka mu basirikare ba FDNB barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turafise amakenga kubw'umutekano w'igihugu kuko bamwe babandanya bitomora ati barafise amakenga kubw'umutekano wacu, kandi twibaza ko abadukurikira bahisemwo kudutera ubwoba mu ntumbero yo kutubuza gutoroka. Niko umwe mu basirikare ari mu inkambi ya RDC twavuganye muri telefone ashimangira. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira igisirikare c'u Burundi gifise amakambi ashika kuri 2 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imwe yagiyeyo mu bikorwa vyimvikanywe ko na Afrika y'ubuseruko EAC, iyindi yagiyeyo ku mwumvikano hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo. Mwibanga rikomeye cane aka kanya turonsa amakuru akomeye cane kubijanye no kugurisha abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ari nako hariko haratorwa ibiziga vyinshi cane vyibonekeza muri ico gihugu. Ibi vyose ubutegetsi burakwiye kubishira ahagaragara. Abarundi turakeneye ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ni gute ibintu vyokibonekezamwo amabakomeye cane aho hogurishwa abasoda mu gihe abaryango babo bariko baragaragaza umubabaro. Vyose turaza kubigaruka ko muri ayandi makuru akomeye cane. Ayandi masoko twavuganye yemeza ko mwiheburo n'ubwoba vyibonekeza mu basirikare barungitswe muri Kongo. Ayo masoko nyene yemeza ko abeshi mu basirikare ba FDNB bakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bitazwi n'ubutegetsi na bamwe mu bategetsi ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni nyuma yuko ari bihanganje byinyegeje muri ako karwi ko kurungikayo abo basirikare, ari naho imigumuko yoba yaciye itangurira nyuma yuko ariko haravugwa ko abasirikare b'u Burundi baba bagiye gutangoza imigumuko. Ariko hararungikwa abana b'u Burundi bagaca bagarukanwa ibiziga vyatowe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Vyose kubw'inkuru ya Burundi News TV turaronsa amakuru akomeye cane. Intahe zimbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD baherekeza abo basirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na cane muri Sud Kivu. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu barungikwayo bava bacane mu karere k'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ayandi makenga adasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi ku ruhande rw'abasirikare ba FDN ni ishumbusho rikomeye cane idatangwa ku miryango y'abasirikare bagwa ku rugamba. Imiryango yabo irabuzwa kugandara mu ntumbero yo kuburabuza amakanda ashobora kwerekana ko hari abasirikare b'abarundi bapfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nico bishimangira niwe umuntu wazangabo kuri ubu ngubu nkuko abishimangira. Amakuru akomeye cane aje kudushikira tubajije kuri ivyo cegera c'urongoye kambi ya Cibitoke, yavuze ko ivyo ari ibihuha acashima kutagira icyo ashikiriza kuri ivyo bivugwa. Ariko amakuru akomeye cane hejeje kudushikira turonga mwibanga ntangere biravugwa ko umunsi ku munsi amakuru akomeye cane hejeje kudushikira na amakuru ariko aravugwa kuri ubu ngubu k'abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi bariko bararungikwa mu Cibitoke nyuma y'amakuru akomeye cane turonse mwibanga ntangere. General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko intwaro mbi yejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cane tubandanya tubashitsa ko kuri ubu ngubu kuri rigene
genekerezo turonse amakuru akomeye cyane turonkejwe n'umujenerale akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi biriko mu nyuma zo katashimye ko tuvuga amazina yiwe. Amakuru akomeye cyane turonse aka kanya kubijanye n'inama kaminuza yateguwe n'umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane ku mugambi wo gukura intwaro y'umukazo mu gihugu cy'u Burundi, ni nyuma yuko ingingo nkuru zari ku murongo w'ivyigwa mu nama yahuje igisoda nga mu gihugu cacu cy'u Burundi no kwambura ubutegetsi intwaro y'agahotoro ya General Major Evariste Ndayishimiye. Yindi ngingo yizwe ko kuri ubu ngo bagarutse mu gucura impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya nino ku isi cane cane mu bihugu bibanyi cy'u Rwanda, Tanzania, Ubuganda n'igihugu ca Kongo. Iyo nama nk'uko yari rimwo abategetsi bakomakomeye, abajenerali bakomakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi, biriko mu nyuma z'uko iyindi ngingo ikomeye cane ari ugukura abana b'abarundi bariko baratosekerera mu ntambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abarungitswe mu ikambi zitandukanye mu ibanga rikomeye cane. Umukuru w'igihugu agaheza kubihishira. Kuri ubu ngo abenegihugu barahejeje gukomera cane kandi barahejeje gutanguza ibintu bibi cane nyuma yuko baronse amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ku bijanye n'igandagurwa ry'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru adushikiye aka kanya nuko kuri ubu ngubu iyi nama yavuze ku kibazo cyo gukura ko abagwanyi ba Red Tabara nyuma yuko inkuru iteye ubwoba itagarutswe ko ari umugwi mushasha wa LARB. Vyose rero amakuru akomeye cyane turonka mu ibanga ntangere nuko impamvu batavuze kuri uyu mugwi mushasha wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Biravugwa ko amakuru akomeye cyane ari uko abajenerali bari bitabiriye iyi nama harimwo abatwerera uwo mugwi kugira ngo uronke imbaraga zikomeye cyane ubandanye mu gutera igihugu ubwoba. Ariko nanone amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravugwa ko abo bajenerali bari bitabiriye iyo nama harimwo abatumvikanye ko n'iyo ngingo nyuma yuko harimwo abakiriko barakorana n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikiye aka kanya biravugwa ko General Guillaume Bunyoni nawe yoba ari muri ako karwi, nubwo kuri ubu ngubu bapfungiye mu ibaro rya Gitega. Ibintu vyaba bihejeje gukomera cane nyuma yuko amatungo yiwe bihejeje kuvugwa ko yayaronse mu karyo katemewe. Ariko kuri ubu ngubu ivyanyigejwe abenegihugu mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni ivyo bikomeye cane nyuma yuko ibihangange vyakoze uko bishoboye urubanza rwa General Guillaume Bunyoni rukorwa mu ibanga rikomeye cane, aho n'abenegihugu barwitabiraga basohowe. Ivyo vyose turaza kuvyumviriza muri aya makuru yacu akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire rero ndabakengurukira cane inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mubandanya kumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Bashitse akamakuru akomeye cane abahejeje kudushikira biravugwa ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye mu bitabiriye inama yari yakoreshejwe na General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu bari abaciye barungika amakuru mu makungu, bikaba bivurwa ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yumvirije inkuru y'umubabaro ku bijanye n'ivyari ku murongo w'ivyigwa mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko we atari ngaha mu gihugu. Ayo makuru yarakomeye cane ahejeje kudushikira, turaza kuyigaruka tuyabandaniriza mwavuga mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'uwo mugambi wo gukura intwaro ya nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose bibaye nyuma yuko mwumvirije ayandi makuru akomeye cane ko bibonekeje icuka ca kudeta. Ariko kuri ubu ngubu turabandanya mu kubikora kamatoza, vyose turagaruka tubibashitsa ko muri aya makuru. Murazi ko intwaro mbi n'ibindi bitandukanye ari vyo binyonyora abenegihugu ataco turiko turashika ko nyuma yuko hibonekeje ibintu bikomeye cane. Murazi ko n'ibitoro vyadugijwe, ibiribwa canke ibipfungurwa kuba vyumviriza bivanye naho muherereye vyose vyarabandanije ibiciro vyavyo. Murazi ko vyabandanije kuduzwa, ariko ibi
vyose turiko turizera ko bizogenda neza nyuma yuko biherewe umuco. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cane abahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka ndabakengurukire cane inshuti banywanyi twabanye muri ibiganiro, nsubire ndabakengurukire cane inshuti banywanyi kuri mwahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora. Aka niko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turagaruka tubabwira uburyo abene gihugu kuri ubu ngo batanguye ibikorwa vy'imigumuko nyuma yuko bibonekeje mu bintu bitandukanye bidasiguritse mu gihugu c'u Burundi. Urubanza rwa General Ngiyome Bunyoni n'ibindi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ibijanye no kurungika abene gihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, tutazi ingene bifatamwo. Amakuru akomeye cane turiko turabandanya, twaronse umujenerali akomeye cane ariko turungikira amakuru akomeye cane mu gisoda. Uko vyifashe turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu rero igihugu c'u Burundi ntitwibaza uburyo umusirikare w'u Burundi yarungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yambaye imyambaro ya FARDC. Vyoba bigayitse ko twotabara twambaye imyambaro atari y'u Burundi. Ibi vyose rero ntibitera abasirikare bacu iteka. Turiko turabandanya mu kubikora kamatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko inkuru ikomeye cane kandi tosowe n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Ivyo twabandanije mu kurondera mu matohoza vyose kuri iyi Burundi News TV. Mu kanya turagaruka tuyibashitsa ko vyose umugambi wa General Prime Niyongabo Ndabirabe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko we birakekwa ko yoba yagambaniye iyi nama. Vyose turaza kubigaruka ko muri ibiganiro abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.